hari umuntu uritegeze kumbaza ujya mu mama yoba yarigeze kubamwe inzoga kera nozinwa nizanguri nozinwa nikosa cyaba no kwisibaranangara ndazinywe nikosa oya nyene bishure warigeze kuzinwa nyubahire imyaka yanje n'agaciyazi zurubahire imyaka yanje bushe nawe zurubahire imyaka yanje donc je ndi umuntu sinkunda ibintu binkoroga nyimba iki kintu ndakirimwo rita ndagikunda nkabona ibintu bije kundurumbanya norara mutima uhagaze ico kintu ndahagarika nkafunga umutima megwe nimwe tuba dukwiye kwigirako kandi mukatwereka urukundo ko muko murakura natwe twa turakura je ndiko ndakura niko ndajaye ku myaka nje hagaze natwe twa twegereza stop milongino ko narenza kundi mwaka tukurondera agasore tukurondera agasore jewe ndinagiye mezo shale mareri mfuvye abafite ni bahagije oya uvuze ngo imyaka yahagaze turondera agasore oya ega imyaka guhaga n'ivyigwa ko negeza kurongo jiji ngino umviriza jiji abitwenesheje ko stop milongino nizoduga nizomanuka narahejeje gukura uravyumva nta kigumira aho nyene twebwe two turababa iyo myaka yawe siko ega ikibazo naguciriyemwo ni twege tubaca intege imyaka y'ubwiza rero sasa ko ndiko ndakubwira. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, j'espère que vous meze neza abakunzi ba Yaga Tech aho muva mu Kagera abakunzi b'ikiganiro Rita Nela kuri no musi udasanzwe twaronse umwinvite mwiza cane abarundi mwese mwakunze muri sinema ndundi muguma mumureklama hari abantu banyandikiye ryari barambwira ati turakeneye muze mutuzanire umukinyi wa filme yitwa Mika donc atubwire tuganire byinshi atubwire impamvu atakiboneka cyane muri filme rero niwo mwanya twamuzanye kugira ngo ashobore gusobanura mbega ari mu biki ari hehe ya ariko tutaramwakira nkuko bisanzwe turamanza tukakira na twebwe jewe na Rita reka tumwakire Rita hama cyo twakira umu invité wacu Rita karibu. Merci. None wanyakiriye navuze merci. Bari bakumbuye vibe yawe ifo ko wirekura babona ati imisi rasa n'ingana musinategereje. Muri ko murumva nyene Rita yasara Rita waraye. Ngwaye grippe. Na boîte nk'ijambo. Waraye kuri live. Oya ejo nakoze hirya ejo mfite grippe niyo mpamvu. Nico gituma hari umuntu uritegeze kumbaza ujya mu mama yoba yarigeze kubamwe inzoga kera nozinwa nizanguri nozinwa nikosa cyaba no kwisibaranangara ndazinywe nikosa oya nyene bishure warigeze kuzinwa oya gusa narigeze kugerageza numve ko nozinwa muga vyarananiye warabaye muririmbyi oya iyo ngabirano nayo mfise none iryo jwi ni kamere yo mu muryango canke sinzi hari ukuntu abantu bavukana canke ugasanga umwana yatoye mama ugasanga avuga nka mama wiwe je mama aravuga ego muga ntafise ijwi rinini guke petite nawe numubikije nawe tumeze guke wavuga buke nimwe duriyeko c'est vrai nta nimwe aranirabura wamanatirera ngana nkuko agiruko aratuje kugwego tagira izina bon c'est petite sœur atuje cyane atakuzi ntavuga mbwa nkaje ko atuvukana kandi inyuma yo kuvukana ni inshuti yanje ibanga ryose ndamubarira je n'amahera ndamubarira ndafise sindaguha ariko ndafise urambwira ndafise ntahendaguha sindaguha je sinzi kubesha ko akunda usanga abantu ugasanga umuntu akwabwira mugenzi we nyene ngo ameze nabi byende vy'uburyarya oya ashaka kumbwira bitumeze neza mpanga usamira inka mugabo yanukuri ndafise 7 nkeneye sishaka kuyaguha ntayo nkoramwo sindayakoramwo sindayaguha ariko ndayafise fise ivyanje ategerezwa gukora niwe ntuzusaba amahera ndakubwira ati ndafise ariko ntayo ndaguha ngira ndari ubusari tawuzonyuma amahera oya kurara ubusa nawe n'indi star yenzera ndayubaha nibyo rero umuntu abashaka kuvuga oya inzara ndayubaha je n'ukuri narashonje so turagiye kumwakira Rita tugira dusabe umu invité wacu witeka Mika nubwo nakuvuze widondore ku bakunzi bawe no ku bakunzi ba Yaga Tech muri rusange. Salut, ça va, mumeze neza kwanza merci beaucoup kunyakira na Rita merci none nifuza kumubona amasomo yandi nakunekereje akunda mama ameze neza oya wait ntaraheza kwipresenta wait ni igiki rindira gato bihora bishika hari abantu benshi Rita mu bantu dusangiye akazi hari umuntu adashaka kubwira undi kwa mukunda
murabizi birashika usanzwe umukunda Rita kubera ukuntu uvuze ngo nari nifuza kumubona umengo uramukunda mfite ari ukuntu ndaba video ziwe izo video zirantiyamishije ukabona riri kajya karuru kiwe konyene ariko nuko ntekereje hajya mandi ko ndaca amafaranga ndonde biharage by'abana urakunda umuntu mama ameze neza pe reka kuntera nyanera genda tantine wana yuko bari no kuturanteranya ego iyo uteba gato nk'imyaka 2 mama ariko ndi tantine ntacu n'uri mama Mika karibu rero ubandanye widondora abakunzi ba Yagatech sha ni ryambere ngeze kuri Yagatech ni ryambere ukoreye ikiganiro ni ryambere vraiment kubera sinkunda kuboneka cyane ndakunda amahera mugabo kuri rezo social mugabo nta hari ikirenga usanga ufite ibindi bintu ukora nyene bitwara umwanya cyane hama muri filme naho abakunzi banje ndabakunda cyane naho mboneka gake ariko ndabazirikana uri mwiza kandi urakoze cyane urakabaje merci ikibaje akabaje n'akantu gato gato ka wewe iki ni kibaje nera nakabaje merci beaucoup Rita rero n'umuvyeyi mu kiganiro Rita Nella nibaza yuko ibintu byose tuza kuganira Rita urana ko akoranye n'abajene gusa Mikarasi umubebe mugabo aracari muri generation yanje je pense rero Rita ego uya ntiwihuse nico gihe Garita nico gihe ari utabikanga urumva rero hariho ibintu tugomba kuganira Rita murabona yuko ari kumwe n'abakobwa bakiri bato vuga abakobwa biwe tantine wacu ni peshima zangu nyubahire imyaka yanje n'agaciyazi zurubahire imyaka yanje bushe nawe zurubahire imyaka yanje antweta Mika n'umugenzi wanje duhamagarana ba bushe niwumva bintorotse nkavuga bushe kubera umunwa narita ndabona ni bushe urumva okay iryo zina bushe byavuye ku kuntu tuvuga gose Jean turi kumwe na Mika narangira ndijeje nyene kumwe ndi mubana umve turi kumwe turavuga ntiduheza iryo bushe agende ndi yarizanye ni wewe yavuye muri piscine twagiye muri piscine rica riraza riba ririnjiye okay mwanyakire nawe twakire rero amakaribu muri Yaga abakunzi ba Yagatech hose nigeze ndamutse abantu banje abakunzi ba Yagatech imani bahezagire wari wabigize ko byinshi oya naje natekereje no munsi sishaka kugorana tamumva ko ngwaye na bigripe ninavuga cyane none ni ibintu byinshi imani bahezagire mukomeze kudushigikira mudari naco turi abantu batwandikira ama commentaire meza imani bahezagire abantu bama commentaire mabi imani bamamega na connection ntizigera icika zya commentaire zanyu ziradukomeza nka je ziranyereka yuko mfise umuntu dushaka kugirana gukya biraryoshe kiraza kwa mu bantu uko mubona mengo uri mubera gusa iyo utegeza kugira umuntu mugirana gukya imani bamezagirire ariko kameme mugabanya ari gushaka gusanga uvuze ikintu ufite amahera y'inzu usaba umusada sinabari umuntu avuga nabi utagira amahera y'inzu naje Rita muterere yovuga ati je bagira abanyomore ngira ndare yahaze muri side jabari muri side ndugu zangu urumva hama imani bahezagire mwese muri Yagatech tumeze neza cyane umva muvyumve turi mu bisubizo hama rero nawe karibu wisanzure umva amahoro ntuvuge byandi umengo nibikira umengo emezu abiga jewe ntabyo nshobora bushe turabizi ku bushe nyene ndasavye bushe ndayibona izina riba umuntu yego vraiment bushe nyene turakeneye ko wirekura pana bambye ngo bazani mwitwa bushe nca ndavuga ati noneho jewe ngira mbikiragi aho bushe hama rero jewe namaze kubona ingozi jewe kwa kundi twe turafise ingeso umudayimoni ushaka kubona umukorege wawe wakazi numuvugishe kandi wamubonye ukigira nkaho umengo ntiwamubonye bya bindi bya demoiselle hano
ugiye umengo ntamuboye bantu b'Imana nta muntu atwara umugisha w'uwundi umwe wese afise umugisha wiwe kandi umwe wese afise impano yiwe nk'uje mu filme ndashaka kuba mvuga cyane ntavyo ushoboye bimpebere bashaka kuvuga ati ewa nabisa ko umuntu mutuka hamwarira nera ngize gutyo utajuta we hautaweza urumva umwe wese rero afise impano ziwe tuzoze turubahanira kuri ico amucoge nakubonye ndihorera twahuriye just impande yabo bita kuri sangwe ntubagire publicité ari mwaturishe ndakubona urahazi ndakubona ngenda baga ibintu ndamuzi okay ndashaka kumenya ubuzima bayemwe muri filme Ingozi ukabona Ingozi mugane bazi ko atari uvuka uvuka mukaya mukayandi wacu okay merci beaucoup abanyakayanza turabaramukije mwese mwubaho urazi ko abanyakayanza ngo bavukana amashuri 6 ahubwo bongera ni 12 aho bavuka c'est vrai none birita entraide cyo kintu cavuye utanteranya n'abantu ntavyonzi mu bisi bamwe muvuka ntacu biziko ntaco ndabizi ntacu biziko bazi gukora okay abanyakayanza ndagomba munsobanurire ku muntu abizi neza mu oya kera bavuga je kandi yavuge shake mfasha njiripu kera bavuga yuko abanyakayanza ni wape makavuye umugani byo numvise ntavyonzi benda bisigura bavuga ko abanyakayanza n'abanyengozi kera nibo babibisuma nibo baba babeshi kumva akubeshe gutya gushaka ko amafaranga urakura mu mufuko ukayamu umva bavukana 6 yisumbuye utangura wa mbere mu nza kageze mu windwe yego nta bwenge migera munganya kandi kindi naco ngo bararondera cyane n'ubu bararondera cyane shit oya kera ho byari bikabije ubu ntara zose zarasirimutse ariko kera abanyakanzi n'abanyengozi bararondera cyane barabandika ibintu byitwa business bagishoboye kandi ngo urabona ko umugabo ha rikangeza ngo ndagira publicity zinara ikareka kandi ubuke kuri kumwe n'abanyakayanza bumwanya bishobora kuba bibi nta nico mushaka kumbwira abanyakayanza nicaye Bujumbura aho biwanyu bazomanuka akaza kubatabara muzoba mwagiye je nkako mindura abanyabujumbura bakaza abanyakayanza bambarutse oya baza gushika twabahambye anterema twakaravye urumva rero nshaka kumenya ubuzima babayemwo muri filme parce que mwe murashara abana bato hari ibibazo muhura navyo ndabivuge gute hari ibibazo muhura navyo mutazi ko ari ibibazo nkibihe ugasanga umuntu aza nk'umufana kumbe wa mufana ni waje kwica kariyeri yawe wa mufana ni waje kukononera kandi muzoze muririnda abantu mwandikiranira ugasanga wirekuye cyane mu kumwandikira hari gihaza agomba ivyazoje gushira ku isoko urumva kugira akumva maniki abantu bose bakubona umva ivyo bishika uriko uragira ubusa urumva muzoze muravyirinda cane hama ikindi naco mumenye ico muje kurondera mu kazi mukora ibi ndabivuga ko muri rusange kubera iki nanera Margaret umva ni nzira imwe twese ariko je mva kameme ndakuze ivyo nzojamwe muzovyihangana nzonakoze ivyonzi ndashaje vraiment ariko nka mwebwe d'abord mumaze kuja ku mashusho meza mwitwa amazina menshi murabwa n'abantu benshi hari nk'ababakunda n'ababanga mbega urazi kuri social media yuko ku ma réseaux sociaux ushobora gusanga n'umuntu yakubuze arakubonye mubaza imyaka umuntu mutavugana akavuga uyu nakaturazina kandi ukabona arashusha akagomba kuza nkaho umengo yari inshuti ya hafi urumva kubera iki yakubonye kandi iki naco gituma bigenda guki baravyihendako mwamuzi ngo turabakire wamna umva bazikumuna amaze kuboneka guki n'amahera amahera bari menshi urazi ni uhuye n'umuntu iyo uhuye n'umuntu asanzwe akunda ibikorwa byawe umufana wumva ngwe wana ngo je ngo mparangira like ngo raba nguriye nikiyese yego sinzi ko abantu bose bagira like bagira bose mura mubona ko tworonka ivyo tuba we kandi bigira muratukorera amakosa muratumara amaza yego we bura ngo ya vraiment ngo gira ucukoze mu mufuko nifite inoti 10,000 ndayikugabire ibaze ugasanga umuntu ari no muri babandi bagutuka yego urazi ko harimo nashobora kuza muri comment agaponda ibikorwa byawe mwahura amaso mu yandi akigira indyajya nivyo bitugize akigira kumenga uyu muntu n'umufana wawe Mika mugabo agenda gukurikirana wimbitse musukara umuntu yandika zijya commentaire mbi ni wa wundi oya ariko je nabonye yuko muri nosi aho
tugeze uburyarya burafasha malgré toi atari bwiza ari yewe wiko buramfasha ego biragufasha kubera iki urashaka kumenya ko umuntu akwanga nera ko mfite icyo ndakuronderako ngiswere bakubwira ngo funika kombe mona haramu apite urumva nshangira gutya ndiko ndondabiharage by'abana kandi bya biharage kugira ndabishikire bisaba ko ndagucako bisaba ko nganire nawe we nera kugira ungeze kuri wa muntu canke wowe nera n'uhava umemba muri uwo mwanya nera ndafuta ibintu byose wamvuze n'ivyo wankoreye shaka ibiharage by'abana banje babeho niko bimenze niyo monde tugezemo kandi ikindi naco kuri no si tugiye turavuga cyane tuvuga ukuri twese usanga ibintu vyononekaye swat dushaka rero udura twihangana twenga turavuga kandi nawe uri bushe amnashinda kuvuga ndazi kuvuga dushaka tumenye kwanza d'abord ubuzima bwawe uri ngozi imbere yo kutaraza tubifatanije n'ivyo kumvikana neza dushaka tumenye ubuzima bwawe uri ngozi. Okay, merci. Hama ingozi nagiyeyo ndi umunyeshuri ngira uko ninjira mu bya filme ntibyari bwavumeyo hari havumyeyo bijya by'amakomedi ariko ibyo byo gukina amaseri byaje guhera kuri Joachim nibo twatanguranye turakora kuko nsanzwe nkunda filme basha sinumva yuko ngiye muri filme kugira abantu bambone n'importe qui numva ko umutima wanje unezerewe narava ku ishuri nkumva ntagiye kugira repetition uwo munsi sinoryama ngo sinzire umutima wahagarara ndabandanya muri famille barabinyankira batangura kumvuga nabi ngiye mu ngeso z'ubumaraya naco nzimarira muri bose umuntu yanshigikira yari papa papa wenyene niwe yafata ukuboko akambwira ati urakuze urabona ico ugomba gukora nanje nkambwira je ndakunda filme sindi bihagarike ndabibandanya mugabo igihe kimwe byaje kugeraho ndabihagarika donc je ndi umuntu sinkunda ibintu binkoroga nyimba iki kintu ndakirimwo rita ndagikunda nkabona ibintu bije kundurumbanya norara mutima uhagaze ico kintu ndahagarika nkafunga umutima kuvuga ico gihe muri groupe kwankana kwacu hageze aho haraba imishwari turatatana turatatana mwose aragiye ukwiwe nanje nari mejeje humanité ndi muri université ndavuga ati none n'ubundi nzoguma inyuma ya filme nari ntanguye kubona ko filme ndayikina atamahera ntazobaho ndiko nkinira naka zija kuri channel yiwe aronka amahera jewe ntayo ndonka umva kenge kari gatanguye kuza niko gukura burya ndavuga ati ewana ndahagaritse ndahagarika cyane bandaniza ubuzima bwanje nyuma y'igihe gito nca ndamanuka ubwo kumanuka basha ndafite ukuntu meze sinkunda abantu babone kumenga ndiko ndabihomako ndararaba none babakinyi b'ibujumbura je naje kubabwira ati Jamie kanshaka gukina bazovuga ko nje kubasaba kubaho cyandishara nditekerereza mugabo umuntu afite don umuntu afite ingabirano ntihabura ahantu umuntu amubona akavuga ati ese umuntu haracabaho impano ntipfa abantu dusangiye akazi si muri filme si mu muziki si muri comedy abantu bose bahuje akazi rita ntibigera bakundana muri industry je sinzi impamvu mu industry usanga ari urukundo ruke haba hari urukundo ruke rero mu Burundi hoho babishiramo ubuyiretre bwinshi mu Burundi nibaza yuko benshi baza batize n'amashuri muri industry abantu usanga bakundana muri filme ni wa mukinyi ari kuri hit umwe avuye kuri hit niwe acaba best ni bwa bujyajya kugira ntaveko aguma adugira kumwe ari kuri hit uravyumva ariko ivyo je vyo uramwanya mwazi ko ntahora ndavyemera kubera je ntangura akakazi je ari impano yanje mva nkakora je ndabimazemwe imyaka irenga 10 kandi muri iyo myaka irenga 10 nibaza ko mfite imyaka 2 abantu batangiye kumenya ibyo yitwa gakobwa umunyamuji harageze igihe ndabwira petit frère none ibintu nkora nta muntu abimenya nta muntu abibona uraze nkaca no muri ville sinze numve n'umuntu ambwira yiwa undi yakinyiki muri quartier n'abana sinumve ngo wa wundi ibi ngo none ivyo je nkora barabibona je ndabihebe je ndibuka Norasi karabizi nigeze kujiwe ndarira musoza arakoroka ndambwa jewe ndahevye
jewe ndahevye sinzosubira filme bigana ibintu byose ndahevye ngomba nicare hasi ndere abana banje ndondera ubundi buzima mu yindi nzira ibi jewe ndahevye nurasika cyane kandarira mejeje ndihanagwa namwe ndatashe ngo ya munakije kamya tugatwara ikiganiro ariko ikiganiro mpora nkora tubiyage bitwigisha nurasika cyambwiye ngo abona nyene uruhiye nugira uronkera Imana ikumezagirire siyasabu kakangu aho nyene uruhiye nihugira uhaguruke rero nturuhekora urumva muri uwo mwanya jewe nta support y'umuntu aronse kugira bamenye erega nora n'umwana mwiza ego natahinduka natahinduka nukuri je bahongeza kuriwe nta publicité ndiko ndagukorera ariko nukuri je mutima wanje ivyo wangiriye mutima ijuru zeri guhembe twe ndi umwana w'umuntu ndashaka kwibagira urumva nta muntu numwe oya mugamvuze nta muntu numwe barahari kubera banuraskera umva yarangirira yaramfatira ibiganiro sinamuriye n'uburyo nabwo nari mfise bwo kumurira je namukinya filme yigeze ansaba ngo ndagukinisha hamwe nigeze gusaba ikiganiro niramwe abantu bo kwisi namusabye ikiganiro tariki nkizi uyu mwaka uyu nyene ku kwezi aca kinyemerera umwaka uza arabizi neza cyane kaka yangu kibiona iri ni umaga uzusaye pardon ibintu je nawe bihere ego kweli uzusaye pardon kandi aziko atakiganiro no mwa kuberisha atakubwira azokiguha mu mwaka oya yarahoze ndamubaje akagumanyeke kubenga ari bize umwaka uheze kubera iki yatangiye kubona nakoze ikiganiro kwa baozi nakoze ikiganiro kwa bana natangiye kuja kuri TikTok ndatangiye kumera guke ndabona nyandikiye dada bitumeze neza ndambwira poa urakomeye babakundukize urakomeye ndambwira ego ndameze neza shango sister ngo pole vraiment ngo nisame onari mu bintu byinshi ngo narafatiriwe hypocrite ngo narafatiriwe ngako vraiment wimba ufise umwanya wozombwa muri somene tugakora cendambwa ati ntawo mfise ubu ndafatiriwe byabize ego kandi nari ndyamye nanje nako ndakora urumva ngiwana ngo nari mfatiriwe cyane ndambwe yone uko nanje ndafatiriwe ndi mu bintu byinshi tuzoba turavugana gwero uwo munsi je n'uwo muntu kandi no mu nunye nazwi no muvuga izina za publicité ndamubwani yayibona zo bicanya ko ariwe dure nana yambama twapfuye yuko nibatsko sinzi nimba cya ndabukundi sinzi rega ikireka ndakubwira ikintu kitwishe abantu bakina filme bazikinye bakera nkuko abarita mwebwe nimwe tuba dukwiye kwigirako kandi mukatwereka urukundo ko muko murakura natwe two turakura je ndiko ndakura niko ndajaye kunyaka nje hagaze natwe two twegereza just stop milongino ko narenza kundi mwaka kurondera gasore tukurondera gasore jewe ndinagiye mezo shale mareri mfuvye abafite ni bahagije oya uvuze ngo imyaka yaga turondera gasore oya ega imyaka guhaga nibsigwa ko negeza kurongo jeje ngiye nawo mviri jeje abitswe nasheze ko stop milongino nizoduga nizomanuka narahejeje gukura uravyumva nta kigumiraho nyene twebwe two turababa iyo myaka yawe siko ega ikibazo naguciriyemwe ni twege tubacinege imyaka y'ubwiza rero sasa ko ndiko ndakubwira bano bakuze bano batwereka ati muri kariyeri bimeze ukunuku nibo bacha bagira inzigo bakavuga ati none ako kaduga kajahe ego kandi n'umudayimo orke ukwiye muri filme ya uzokinisha toto myene umwana yambara neza ukamubona ko afise talent zabereye hari n'abatamukinisha bazi batwara hit uzocumukura ko ufise indambi uravyumva muri industry hari urwanko rumwe rutabaho manager mwana ukamwareka musanzo mumvugira mu ntamatama gusa je sema ni bavuga cuma magana semeye atatwita rega nababwiza ukuri jewe oya sino kwishima gusa je ndafise bush sino kwishima gusa iryo zina ntiryaje ku buntu unyadatse za kurya nyene ukavuga none umwe nabona ameze kurya anye oya ko nenda gutera inkuru ko je numva ari impano yawe jewe nka grandeur wawe je nk'umutante wawe nka mama bien sûr kuri nkura ko bivugisha inzigo urumva je nka mama no gusaba yuko mu gukora ndabicukora za commentaire z'abantu zizambi abago mu mafilme ni ndaya bashira isoni ni mboregwa reka bari muri filme bakora uburaya kuko bariyo ni babandanye kuko abantu bari muri filme ari batuma baca intege n'abamama badashobora kumera ko abana babo baza gukora kubeka bavuga ati sa
umenya nk'urya mukobwa ico ntigishoboka Neje siko bambarira muhira. Voilà. Ugiye kubimaraya nka nta yakinye filime atera imbere bavyarira iwabo. Voilà aho rero kandi ariyo benshi cyane bafite batatu badakina film Bane bose. bane jewe wa mbere ndamuvyara nta film nakina mugana namuvyaye ivyo muzoze mureka kuvyitiranya Je namuzaye nahagaritse film. wowe rero ukora gira gutya abantu bashira dabakazi kawe kandi ugakora ufite n'ikindi kintu ukora kuko film iwacu ntagira ku rwego rwo gusatisface kubera ko ugiye kuraba abantu urabona ikintu kimwe je maze kwiga mu buzima nize ko ubuzima bwanje nkeneye kuba indyarya kuko Rita niwagira ubujyajya mu buzima bwawe hariho ibintu byinshi cyane bushe uzogerako kuko ni bimwe Rita yavuga sinzoba numvise kuza kumpa amafaranga y'ibiharage vy'abana sivyo hama jewe ngo ndeke kwirengagiza ibyo dupfa byose ngo nze dukorana ntico kundari negeza kuvyirengagiza kugira mbeho uravyumva rero kano kazi kacu ntidukundana kandi ntitwiteze gukundana kandi ntibizigera biba kandi babandi bibona kumengo bari hejuru turi muri competition yego turi muri competition mugabo y'ugwanko hariyo competition usanga muko murayikora atamutima mu burimwo ingenda kweka karero je nabwiye nera yuko ntamukunda sinamukunda oya ntiwankunda ni bon yasikuba ko nagukunda kugukunda uba nk'umuntu muzinanye yego umuntu mutazenze ndenda kwanga tutazinanye mba ndimwo shetani donc niwanyiyumvamo en fait sinigeze niha umwanya wo gushaka kumenya nera ninde wo gushaka gukurikirana ivya nera ninde je kugira mubona parents yanje gusa nce niyambikamwo uriya mukobwa barayanje ubwishime buri yagiye burakabije kandi ndabifata uko nyene kandi dore nayo mubariye je ndumwana mwiza nayo mubariye ndavuga ati nabikubwiye ko nakwanga uwe yambwiye ati je narakwanka abona umuhungu wawe narakwanka nuko narakwanka umwangira ka oyaye yarigeze ufite Rita igihe cabeze unarakomansi ibintu kandi yari mu kazi yarampaye akazi kandi warakoze yagiye abantu barankurikiranye cyane pe warakoze kugira kurya uravyumva yarinjiriye buzz yanje vraiment ndumva yuko ndamwansi hama ikindi gihe mbona video y'umwana wiwe mvuga ati uyu mwana ararekera kabisa birengeje yego mbaho ndamwanka sivyo mugabo Rita naramwanka sinamwanka ku buryo novuga ngo hariyo ukuntu ushobora kutiyumvamo umuntu ukora mutaranka hariyo kumva umuntu nta ndavuge gute suwa wari hafi kandi ntushaka mumenyana munahuye mwese kagira gute yego mugabo hamaze kubikibahuza mugakorana neza mugabo nabandi mukorana ugasanga n'umwana mubagoca inyuma nk'ubu Rita ugasanga turabona ko dukorana nta kintu yokora ngo ndamushigikire nta kintu je nokora itamfata ukuboko ahubwo Rita nuwo kunshafuza nuwo kumvuga nabi kwa boss nuwo kumvuga nabi kuba kolege sivyo nuwo kugenda aravuga ujya mvuga ngo dukorana wowe bimeze uku urumva bikaba ari vya bindi n'abantu muja muri commentaire muteranya abantu na makosa dukwiriye kubana mu rukundo twebwe ngaha mu Burundi hari umuntu yavuze ngo abamama ngo bafyaye ngo bikanka ngo baza muri filme abagore bikanka baza muri filme babakobwa bahaze intuze yabaza muri filme uravyumva hariho ibindi bintu bisaba yuko tubizamo twavyigiye uzitinjiye muri kino kintu ariko ivyo nera je nibaza ko abantu bashaka guca intege umuntu kubera niyo usenze cyane bavuga ko uri umuhabara wa pasiteri ivyo navyo muravyemeye mugabo reka ndakubwire Rita naguciriyemo pay attention umukobwa yihaye aba bantu bo muri filme siko aho umukobwa aza muri filme ashaka kuvuma hasi hejuru ntashaka kumara imyaka 2 arazimangatana burundu oya umviriza impamvu bazimangatana uraja muri filme ugashaka imikwegana jewe ndi muri filme kubera akazi turabura muri tournage je mejeje ndataha je nkanicaya umbajije abakinyi bangahuza aho baba sinibazi ko ari abantu 5 no kubarira yego rero wowe nuko ubijyamo arakazi jewe ndaza tugakora nkaheza nta shaka uno munsi wa mukinyi ariko avugwa wa mbere nanje je nzoba ari jewe umva gaca mwisemba ariko kumwisemba acazateranya ufate nka wewe jewe nshaka yuko ngira hiti kubera wewe nchanzana amajambo ya nera wankenera kugira je natuwe close kubuku kandi abantu benshi banzisabira na makosa n'icyaha si byiza sana uravyumva
ikindi naco muzoze muraraba abantu babazanira amajambo niyo muvanye natwe baratuzanira iwanyu barabivuga uravyumva rero abantu twebwe twavuze ku ruhande rwacu rwa filme kubera ko twebwe turabakinyi ba filme ntituvuga ivy'umuziki ntavyo tuzi turirimbye amabafle turika mugabo abantu bo muri sinema ndundi mugira urukundo mureke uburyarya hariho abantu usanga nk'ubaronse nk'ikiraka nk'ahantu bakamutumanaka akabamba urumva ahubwo akakubwira ko yabuze n'imero yiwe atayoronka ngo Mika ngo yaragwaye ngo ntagikina no gukina none ngo nkarita ngo wamukinisha bigenda ngo ritaca kiniki ngo cagira gute ngo rero abandi ba mama ngo baboneka mama ngo ni nishira soni gasuku ntavuga none nerarazi gukina we sivyiza kandi kindi naco nta muntu agira umugisha w'uwundi ivyo muze muravyibuka none Mika bishitse ubu ukaronka abantu mwizerana abantu ubona yuko mushobora kubana neza wokora uracumva ko gukora muri wowe birimo nzorinda nitwaza akabando impamvu yo gukina nimubona nimumurondere nimukore basha nimukore zo turayinzana ndashaka gukora ntitaye kuri ivyo vy'ibiki kahise nitwigisha gukomera muri kazoza je ndashaka gukora ntaravye ibi nibi Benye bunkoresha ukamemba neza ukacuca kumviriza hariya ngere bamvuga ukabandanya impikiraka endelea zako dufana kazi nuko vraiment merci beaucoup abakunzi ba Yagatek nagira nsezere urashaka kubwira akajambo kamwe abareka gutwenganira je ndi mama wawe ego ndakuze ubahira imyaka yanje 40 ni myinshi bantu b'Imana nyubahira imyaka nduta myinshi ndutamiro yarayivuze shobora yo ndahatswe bitara vuga mdomo nisaidia koma urumva ashaka kubwira akajambo kamwe abakunzi ba Yagatek abakunzi ba Yagatek nukuri nababwira ko muhiriwe cyane kuba mufise Rita na Nera na cameraman hariya Cameraman acha gutakagaza kuba oya mustara w'inyuma kamera nukuri murahiriwe vuga ko dusina ama image meza muri Yagatek boss nukuri respect bafise n'ama image meza bakirana neza nta umva naho uvuga amate ntagukamara yes ndabakunda cyane urenda bayo muri Yagatek karibu umuryango wiyumva amahoro umwanya ari wose uzodukenera umunsi uzoba wumva ati numva ndushiwe ndashaka kuruhukira ahantu nk'ahandi muri Yagatek twaritananira twe turahari merci beaucoup n'abantu muzoba murushe mushaka abantu babateramisha karibu tubateramisha ma merci beaucoup nukuri jewe gakobwa umunyamuji umusirimu kazi mwifitiye aburandi umusirimu kazi reka mama wa benshi tanti na benshi mugasinze bamarene wawe ibaze badadi tase kumbera marene ega ritawurazi no kwambara ikirato kiri guteze wa mugongo no jusuka wewe nugo honyura hasi wewe nugo kwambara miguru wazi mwikanzu none rita cagejeje mwari mwireha gute nobona je najije tureha gute no ibikunda rero nawe nibishaka kuvyuma murakoze cyane abakunzi mwese mwadukurikiranye mugende kwa Mika mu mwiture kugira ngo mushobore kumukinisha kivuge neza mushigikira impano yiwe ni mushigikire mumwe n'amafaranga akore ifilme yiwe none nibashaka ngira YouTube channel yanje nawe kubera iki nibagushigikira mumuhe ibifaranga byinshi aba diaspora kuna ripronounce kuna ripronounce aba diaspora abakunzi bacu nukuri mugire umunsi mwiza abantu muri mwijoro mugire umugoroba mwiza merci bisous